iyi si nkuru yanditswe mu bitabo vya histoire canke vya kahise. Turamaze kubibereka kenshi. Iyi ni inzu y'abamwe umuntu, inzu ibihome vyabomaguritse, inzu iva, inzu umusenyi uhunguruka, inzu itarimwo isima. Ariko naho muyibona uku, iyi yavuyemwo ivyiyumviro bikomeye. Harimwo umuntu afise ivyiyumviro vyo guhindura ubuzima bw'abandi. Ibibazo wowe uri kuracamwo reka biguhindukire inkomezi zishobora kugufasha muri kazoza. Nivyo uri kurabiraba umengo birarengeye ubwenge, ntiwo kwiyumvira yuko umuntu abaha ahantu ubuzima bwiwe bwohinduka. Kugira ngo rero ubuzima buhinduke bihera muri twebwe, nta handi hantu bihera. Ibi bihe byari bihe bitoroshe kuri jewe, byari bihe ntashobora kuronka ico nipfuza. Ariko rero ivyo bihe sivyo nkirimwo, hari cyahindutse. Nimba vyarahindutse bigahinduka, ubuzima bwanje bugahinduka, ndifuza ko hari uwundi muntu yumva amajambo mvuga ubuzima bwiwe bugahinduka. Ngiye gusohora video izobigisha ibitari bike kuvyerekeye amahera. Ariko kandi ico cigwa tuzoba twifuza yuko gikiza ubuzima bw'abandi. Iki cigwa kizoba gifise intumbero zibiri. Kizokwigisha abantu ingene bohinduka amahera mu gihe batayafise, gitume n'urubuga rushobora kuronka ubushobozi bwo gutangura gufasha babandi bifuza gufashwa. Ico cigwa kivuga ngo ni gute wohinduka amahera naho atayoba ufise. Narasezeranye ko nzogitegura kanya karabura, ariko abantu baguma bakinyishuza. Muri iyi video nzoba ndiko nderekana ibintu 10 vyotuma utarontera amahera gusa, ahubwo vyo kwereka ingene uhinduka amahera naho utoba uyafise. Nivyo hariho abahereye kera bayiruka ko barayabuze. Ubu sinzokwigisha ingene uyarondera, oya, ubu nzokwigisha ingene ahubwo uhinduka amahera. Ugahinduka amahera abantu bakakurondera. Muti ivyo birabaho? Umuntu yohinduka amahera gute? Voilà. Iyo rero wayarondeye ukayabura, haba hasigaye yuko yahinduka. Voilà. Nababwiye nti ivyo ari vyose ikintu coba caratumye ubuzima bwanje buhinduka, nkava ngaha nkaja ku yindi ntambwe. Nivyo ndashobora kuba ntarashikaho nipfuza gushika, ariko kameme ndashimira Imana ko ntakiri kuri ya ntambwe itangura, intambwe nahereyeko. Sinkiri muri ya nziva, sinkiri muri ya nzu ifise ibihome vyasambuka, sinkiri muri ya nzu ifise umusenyi uhunguruka. Oya, muri ibi bintu 10 nzokwigisha, ica gatanu kirahambaye carakoze ku buzima bwanje. Ndizeye yuko hatazobura uwo gifasha, kuko kumbure abantu benshi nisho usanga kibasubiza inyuma, bigatuma badashobora gutera imbere. Umuntu rero azokwirikirana ibi bintu 10 akabiheza adasivye n'akantu na gatoya, ibi bintu bizomuhindura, bitume aja ku rundi rwego. Ntitwifuza rero yuko woguma urondeza, ahubwo twifuza yuko uhinduka ayo mahera. Ariko rero si ico gusa tuzoba tugomba gushikako. Ntizoba ari inyigisho gusa rero, ahubwo kazoba ari n'akaryo kugukiza ubuzima bw'abandi. Turakeneye abantu bari seriye 5,000 bazoraba iyi video bayiheze yose. Nukuvuga ngo hamaze kuboneka abantu 5,000 baravye iyi video yose badasimba, iyi chaîne ya Hidden Authenticity izobirose ubushobozi ihabwa na YouTube bwo gushobora gutangura kuronka amahera. Namamvuga nti iyo waciye mu bihe bigoye uratahura ko ababirimwo batariko barafyina, batariko barifyinisha. Aba bantu tugomba kuza turafasha biciye kuri iyi chaîne, aba bantu babura amahera yo kwivuza. Murabona yuko baba babaye mu bihe bigoye cyane, ibihe bibabaje cyane gusumba ivyo narimwo mba muri iyi nzu.
narasiguye rero ingene tuzoza turafasha abantu bari mu bihe bitandukanye cyane cyane byo kubura amafaranga yo kwivuza. Dufashe duti kuri iyi video y'umuntu tugomba gufasha dukeneye amaviews angana uku, ayo maviews azotanga amahera angana uku, naka akeneye amahera angana uku yo kuja kwivuza. Voilà, ayo mahera tuzoca tuyaronka. Twaravuze duti naho woho umushinwa canke umunyamerika iyo video uti raba gerageza urabe iyi video uyiheze uzobufashije kugira ngo umuntu ashobore kuja kwivuza. Umunyamerika azoyiraba, umushinwa azoyiraba, kuko atari umuntu yasisiye canke yashishwe nta muntu numwe atonezerwa no gukiza canke kurokora ubuzima bw'undi muntu. Kuba zoshobora kurangiza iyo video rero inyuma tuzoshiraho ikibazo kizotuma turaba yuko uwo muntu yakwirikiranye ico cigwa neza neza, turabe yuko hari camusigayemo. Aka kantu mukibuke cane karahambaye. Twaravuganye yuko kuraba video bingana no gukiza ubuzima bw'umuntu, kurokora ubuzima bw'abandi. Kugira like no kuvuga uti jewe ndisinye kubandanya uyu muhari gukiza ubuzima bw'abandi, ndabikunze ndabikunda. Gusabikanye n'abandi canke kugira partage no gukorera Imana. Twavuze duti n'ubutumwa uzoba ugomba yuko ubwo butumwa bwo kurokora uwo muntu bushikira abantu benshi bashoboka kugira ngo bwa buzima bw'uwo muntu burokoke. Murumva yuko ari igikorwa c'Imana n'ubutumwa. Kugira komantere twavuze yuko ari ukwereka abo bantu tuzoba turiko tugomba gufasha ko atari bonyene, ko tubatahura, ko duhagararanye nabo. Voilà, iki gikorwa rero so turiko turakora ni igikorwa c'Imana nkuko nabibabwiye. Tuzoba turiko dufasha babandi bibagirwa bari hariya kugira ngo nabo basubire babone yuko ari abantu. Iyo bigonye hariya babone yuko batibagiwe, babone yuko ari abandi bantu babiyumvirako, baze babone yuko barose undi muryango. Twese hamwe rero turi kumwe ntankeka ubuzima bw'abandi bworokoka. Iki ni cacivugo nama mvuga nti twese turi kumwe birashoboka, mugabo ataburyarya burimwo. Hariho abantu hariya abibagiranywe barindiriye gupfa. Kubera iki? Kubera ubukene, barabuze ingene baja kwivuza. Rero kugira ngo turonke urufatiro runo rubuga rushobore gutangura gukora akazi, dukeneye abantu 5,000, abantu bari seriye baraba ico cigwa guhera ku ntango gushika ku mpera. Ivyo bishobotse tuzoba turoza amasaha 4,000. Hanyuma rero duce dutangura akazi. Tuvuge duti naka tugomba tumurekure aje kwa muganga, naka turamurekuye aje kwa muganga. Voilà, narabwiye nti iki kintu mukabona turagikoze kizorokora ubuzima bw'abantu benshi. Yandi majambo so tubafashije kugaruza umunezero wampaye inka. Aho ubona Satani yaragerageje kubanyaga umunezero, ubu barigonye hariya mu bitanda, ubu ntibashobora guhaguruka. Birababaje cane, ivyo nivyo Shetani agomba. Twese hamwe rero reka tubabere umuryango, twese hamwe reka duhindure ubuzima bwabo, twese hamwe reka turokore ubuzima bwabo. Ndabatumiye cyane ngo muze murabe iyi video y'ukugene woshobora guhinduka amahera naho wowe utayafise. Aka kantu mugatahure neza. Tutarose amasaha akwiye canke aba bantu 5,000 batabonetse, iyo chaîne ntizoheza ngo ibe monetize. Voilà, ariko naho aba 5,000 boca baboneka ku munsi umwe, iyo chaîne murumva yuko izobironse ibikwiye kugira ngo ishobore kuba monetize. Ivyo bihejeje gutungana, hazoba hasigaye rero yuko dutangura gukora video y'umwe muri abo twifuza gufasha. Nimushenguruke turashikanye, muvuge muti dushimira Imana. Erega n'ubu n'ubutumwa wampaye inka.